Shalom shalom mu bwoko bw'Imana gurupe b'amaso namwe bene data mwese abakunda amasengesho abakunda kwama imbere z'Imana. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko dukwiye kwama dusenga ibihe byose kandi tugasenga ubudasiba. Ndaguhaye kaze muri iki kiganiro b'amaso, jewe ngiye gufatanya namwe aya masengesho. Nitwa Abel Mbonimpa. Tugiye gusenga Imana uyu munsi, tugiye kuyagana Imana, tugiye kuduga ku musozi w'Imana. Mwene data ndagira ngo usabe kugira ngo wongere gusaba Imana kugira ngo usigwe amavuta, kugira ngo wongere kuzuzwa amavuta y'ubushobozi, amavuta y'ububasha, amavuta ya mpwemu, amavuta wongere kuzuza amareservoir ari vide. Wewe muntu utuzuye amavuta, ndagusengera kugira ngo wongere kuzuzwa, wongere guhezagirwa, wongere kuvugutirwa, wongere kugirwa icuma kiramuye, wongere kubicari mugisha mw'izina rya Yesu Kristo. Jambo ry'Imana nkuko tubibona, Yesu Kristo abwira abigishwa biwe mu butumwa bwiza bwa Yohana igihimba ca 14 ku murongo wa mbere. Yesu aravuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Imuhira kwa data hari amazu menshi, iyaba atariho mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu. Kandi kuko ngiye kubategurira hanyu, nzogaruka kubajana iwanje ngwaho ndi namwe abariho muba. Imana ihabwe icubahiro. Ngo ntimuhagarike imitima yanyu. Mwene data ntuhagarike umutima, ntucike intege, ntucike ivutu. Ndazi ibigeragezo yuko iyo bije usanga umenga bije gukuraho gose, usanga umenga iyo haje ivyago umenga bije guterura ni isi n'ijuru, umenga byose birasenyutse, umenga byose biraheze. Ariko ngira nkubwire uyu munsi haje ijambo ry'Imana rivuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana, mwizere umwami Yesu Kristo. Yesu yaravuze ngo umwizera inzuzi z'amazi y'ubugingo zizokama zitemba ziva mu nda yiwe, nk'uko ivyanditswe bivuga. Rero mwene data, muri uku gusenga tugiye gusenga dusaba Imana kugira ngo ntiduhagarike imitima. Wewe uruhijwe, wewe ufise ibibazo, wewe waruhijwe, wewe watotejwe, wewe wababajwe, ndagira ngo uyu mwanya ubu mwanya wo kuruhuka, ubu mwanya wo kuyagana Imana, ubu mwanya wo kumenya ko Imana igukunda. Yesu aragukunda, Yesu ari kumwe nawe. Ntucike intege kandi nturanduke umutima. Ibigeragezo biraza, iyo bije kandi biraryana, kandi bituma abantu usanga bihebuye. Ariko byose iyo haje gusenga byose biracika, bigahera, bigacika ubusa mw'izina rya Yesu Kristo. Nico gituma amasengesho afise ikimazi, nk'uko umukundu wa Paulo yabivuze ariko arahanura abikorosayi mu gihimba ca 4 ku murongo wa 2 haravuga ngo mukovye mu gusenga, mukube mu maso mushima, kandi natwe nyene mudusengere kugira ngo Imana itwugururire urugi rwo kuvuga ijambo ryayo, tuvuge ibanga rya Kristo iryo mbohewe, kugira ngo ndariserure nk'uko nkwiye kuvuga. Haleluya. Bene data, musenge ibihe byose. Ntago bivuga ngo umuntu asenge isaha iyi n'iyi, ntago bivuga ngo umuntu asenge umunsi uyu n'uyu. Uno munsi duteranye hano muri iri sengesho, ariko nzi neza yuko aho uri hose ugomba kwicara usenga. Rero musenge kandi musengera abera bose, kandi mudusengere, musengere gurupe b'amaso, musengere ibigeragezo biko birashikira bene data hirya no hino, kugira ngo abera barushizeho guhabwa umunaguro, barushizeho guhabwa ubushobozi, guhabwa imigisha no kuzigamwa. Haleluya. Rero muri kano kanya tugiye gusenga Imana, tugiye kandi gusaba Imana kugira ngo iduhe amavuta yongere kuzuzwa mu macupa yacu. Mene data, nk'uko dusoma Matayo igihimba ca 25, bakobwa bararavye hageze ku munota wa nyuma, basanga amavuta ntayarimwo, basanga hari vide. Matayo 25 ku murongo w'8 ngo vya bijuju bibwira abanyabwenge biti nimuduhese ku mavuta yanyu, kuko amavuta yacu ariko arazima. Ariko abanyabwenge barabishira bati kumbure ntiyo dukwira twese, ivyiza nimuje kubadandaza mwigurire. Bakigiye kugura, umukwe arashika, abiteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurugagwa.
mu nyuma za nkumi zindi nazo ziraza ziti mupfasoni mupfasoni nutwugururire, nawe arabishura ati ndababwira ukuri simbazi, nuko mwami mugavye kuko mutazi umunsi canke isaha. Bene data, ndagira ngo mpamagarire umuntu wese gusenga kugira ngo asabe Imana imuhe kuzuzwa amavuta, imuhe kuzuzwa ubushobozi, imuhe kuzuzwa mpwemu yera. Jambo ry'Imana riravuga riti muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako, muzoba ivyabona byo kushingira intahe Yesu aho muherereye hose, uhereye ahuba, uhereye mu nzi wawe. Rero nico gituma tugomba gusenga Imana kugira ngo yongere kutwuzuriza, yongere kuzuza amavuta. Mwene data, urakeneye amavuta, urakeneye amavuta, urakeneye kuzuzwa, urakeneye umunaguro, urakeneye gusenga kugira ngo wamugavye mu gihe gikwiye no mu kidakwiye. Rero tugiye gusenga Imana, turasengera imitwaro itandukanye, turasengera abantu kugira ngo bakizwe, turasengera abantu kugira ngo bihane, turasengera abantu kugira ngo barondere Yesu, turaza gusengera abantu kugira ngo bongere kwakira agakiza. Kandi n'abagwaye turabasengera, abari ku nderuzo, abari mu bitaro, abari ku mfiro bazuke mu izina rya Yesu, impumyi zihumuke, abakeneye ubwenge mu mashuri turaza gusengera abantu benshi, turaza gusengera n'urwaruka abari mu mashuri nabo Yesu abagendere, bahabwe kutahura ijambo ry'Imana, bahabwe gukomeza no gushishikara. Abantu benshi abakeneye ubushobozi, abakeneye kuba maso, turaza kubasengera kugira ngo bakomeze kwicara biteguye muri ibi bihe bikomeye bidasanzwe vy'imperuka. Haleluya. Ndagira ngo ngusabe rero mwene data ahuri uje ahantu hiherereye, hanyuma dufatanye rino sengesho dusenga Imana. Mwami wacu, Mana yacu, Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo atubambiwe ku musaraba i Karuvari Golgota, ndagushimiye nkenguruka Mwami kongeye kutugirira neza, ukatugirira ubuntu Mwami bwo kuza imbere zawe. Waravuze uti sinzohinda na gatoya abaza kuri jewe. None Mwami wacu twongeye kuza mu izina rya Yesu Kristo. Ndaje Mwami nshima nkenguruka, ndaje nkenguruka Mwami yuko watugire neza muri groupe b'amaso. Ndasengeye bene data, ndasengeye abari muri groupe b'amaso, ndasengeye abagabo n'abagore, ndasengeye inkumi n'imisore, ndasengeye abatama n'abatamakazi, ndasengeye n'abana bakiri bato, ndasengeye inzoya zivutse, ndasengeye n'abakenyezi bibungenze. Mu izina rya Yesu wongere kubagirira neza. Mbere ndasengeye Mwami Yesu nawe mwe bipfuza kuronka kana, bipfuza kuronka ikibondo, bongere Mwami w'icubahiro gufata kunda, maze basenge, maze bambaza Imana bapfukamye, maze batakambira Uhoraho, maze mu izina rya Yesu wongere kubagenderera, wongere kubaha kubyara, wongere kubaha Mwami Yesu Kristo, Yesu wa Nazareti, wongere kubaha urubyaro. Ego menya kubahwa, turasengeye Mwami bajya abantu bipfuje akana kuva kera, wongere kubagenderera amazi baronsa kana. Ndabigushimiye Mwami muri kano kanya Yesu. Ndasengeye Mwami abantu bafise imitwaro itandukanye, ndasengeye abakeneye gukizwa no kwihana. Hari abantu benshi Mwami Yesu Kristo bakeneye kwihana, ndabasengeye Mwami. Ndasengeye umuntu arimo arapfukama yihana icaciwe Mwami, yagucumuye ko, yakubabaje, yagendeye kure yawe. Ndasabye kugira ngo umuhe kwikorera umusaraba, maze Mwami agukurikire. Mwami ndasengeye umusore akeneye Mwami Yesu guhabwa ubushobozi bwa mpwemu, akeneye gukizwa. Ndamusengeye, ndamusabiye Mwami, yagendeye mu byaha byinshi, yagendeye mu bigerageza byinshi Mwami Yesu, Satani yaramukubaguye. Ndamusabiye, ndamusengeye, wongere kumuha gukizwa, wongere kumuha kurandura icaha, maze kiranduke mu izina rya Yesu. Turaranduye abadayimoni bose aho binyegeje, bongere kuranduka mu izina rya Yesu. Turaranduje imigabo mibi yose y'abamurwanizi mu izina rya Yesu. Ndasabye amaraso ya Yesu Kristo yongere koza uyu muntu Mwami yahereye kera arondera ibyo kugira ngo ashobore kubaho mu buryo bwa Kristo, mu buryo bw'abana b'Imana, asenga, akijijwe, yihana, yatura, ariko byari byarananiranye. Ariko muri kano kanya Mwami wongere kumwugururira urugi mu izina rya Yesu Kristo. Uwera wo mwijuru, Mana isumba byose, ndasengeye abakozi bawe. Hari abantu benshi Mwami Yesu Kristo bagize ikibazo, ndasengeye abantu Mwami bari mu bukene, wongere kubahaza, wongere kubaha ico barya, nico banwa, nico bambara, nico bipfuka. Yesu, hari abantu benshi Mwami batagira cepo ca ruguru, ndabasengeye Mwami Yesu muri groupe b'amaso. Ndasengeye abantu bafise ingorane zitandukanye Mwami, ndasengeye umuntu yipfuza kuronka haba, ndasengeye umuntu yipfuza kuronka ico mutunga,
mu buzima bwa misi yose wongere kubagenderera mwami Yesu Kristo. Ndasengeye mwami Yesu abantu benshi bari mu bukene, benshi bari mu bibazo bitandukanye mwami Yesu Kristo. Hari abahiga ico bambara ntibaronke, hari abahiga aho baba ntibishoboke, hari inzu zasenyukiyeko, hari n'abandi mwami Yesu bafise ingorane zitandukanye mwami. Ndabasengeye kugira ngo wongere kubagira neza. Ndasengeye mwami Yesu Kristo uyu musore yifuza mwami yifuza kubaka Kristo Yesu abari mutoraniriza umugeni bikwiranye. Yesu muri kazoza Yesu tangure kumuha kwitegura, aronke inzu, aronke haba, aronke uburyo bwo kubaho, aronke ikizomutunga, aronke ico azoshobora gukoresha kugira ngo mwami atazohenda uriya mwigeme, ariko azoba afise ico yerekana. Mwami ndabigushimiye mwami wera wo mwijuru. Ndasengeye uriya mwigeme databuja ari ku mavi ariko arasenga aravuga ati Mana mfasha ndonke umugabo, fasha ndonke wo dukwiranye, fasha ndonke wansezeraniye, fasha ndonke igufa ryanje, ndonke urubavu rwanje. Ndasengeye umwigeme Yesu Kristo kugira ngo umuhe umugabo azoshobora kubana nawe mu buryo mwami Yesu bwa Kristo. Hariho igihe kizoshika ugahabwa ico wasezeraniwe. Nico gituma rero nkubwiye ngo shika mushiramanga, ntunyiganyige, ntucike intege, ahubwo uramirize. Yesu ari kumwe nawe. Yesu aragukunda musore, Yesu aragukunda mwigeme, Yesu aragukunda. Ndagushima Yesu, ndagutazira mwami, uri kibirengeye mwami, habwa icubahiro mwami. Mwami ndasengeye abantu benshi bafise imitwaro itandukanye. Ndasengeye umwigeme mwami ahari mu ishuri mwami, ndamusengeye. Egome ndibuka yuko mwami wumvise ugusenga kwa Salomo igihe yasaba ubwenge. Mwami Yesu aramubwiye ati rero kunsabye ubwenge n'ibindi byose ndabiguhaye. Ndasengeye umwigeme mwami ahari mu ishuri data ariko ariga. Ewe Yesu umuja imbere, iyo ari mu bibazo aba ari umuha igisubizo mwami w'icubahiro. Kandi ndamusengeye yiga afise mwami ijambo ryawe, yiga afise Bibiliya, yige asoma ijambo ry'Imana. Ndasengeye abanyeshuri bari muri za kaminuza bose ubagenderere mu izina rya Yesu, bigana ubushobozi bwa mpwemu, bigana umutwaro w'amasengesho, bakomeze gusenga. Aho basenga, aho bariko bariga nabo bandanye mwami Yesu n'ijambo ry'Imana. Ndasengeye abanyeshuri muri za kaminuza aho bari hose batwariye ubutumwa bwiza. Hari abajene benshi bakeneye kumva ubutumwa bwiza, les universitaires bakeneye kubwiga ubutumwa bwiza, hari abakolegiale bakeneye kubwiga ubutumwa bwiza. Abo bose ndabashize mu biganza byawe. Ndasengeye aba bantu wahaye kwiga muri aya mashuri bagende babe amatara, bakomeze kuvuga ubutumwa bwiza, babwira abarimu bose ubutumwa bwiza. Mwami birakenewe yuko abanyeshuri biga bafise kumenya Imana. Ndasengeye abajene bakiri bato bakurire muntu bwawe, bakure bakwizera, bakomeze guhagarara mu bushobozi bwawe. Ubahe kugushingira intahe, ubahe kugukorera, ubahe kukuvugira. Yesu Kristo ubutumwa bwiza burengana imipaka mu izina rya Yesu Kristo yatubambiwe ku musaraba Kalvari Golgotha. Mwami ndasengeye abantu benshi bafise imitwaro itandukanye, ndasengeye abafise intege nke. Hari benshi bagerageza gukizwa ariko bikanka, bagerageza kuvyura umutwe shetani agacubya bagasubira bikanka. Ndabasengeye muri kano kanya bahabwa inkomezi, bahabwa ububasha, bahonyere shetani, maze ufyonyorere shetani munsi y'ibirenge byabo mu izina rya Yesu. Ubahe gushikama no kuramiriza mwami Yesu Kristo. Ndabigushimiye mwami w'abami. Ndasengeye mwami umuntu agwaye mwami Yesu ingwara zitandukanye, wongere kuzimya ububabare ubukana bw'iyo ngwara mu izina rya Yesu. Ndatunumuje abadayimoni mu izina rya Yesu. Ndirukanye umwuka mibi, hunga shetani, hunga abadayimoni, hunga mu izina rya Yesu. Hunga, sohoka, genda mu izina rya Yesu. Ndirukanye imyuka mibi mu izina rya Yesu. Ndatunumuje Luciferi na Apoloni mu izina rya Yesu. Ndatunumuje abakozi bose bakuzimu mu izina rya Yesu, batogira ubasha muri uyu muntu abicari mwigisha, uyu muntu ahinguke, uyu muntu yongere kuvugutirwa, uyu muntu yongere kwezwa mwami w'icubahiro, maze habeho gushikama no kuramiriza no gukomeza no gushishikana no kubandanya mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye umugabo mwami yaherekera agenda inzingu ugasanga agenda bigura intege mu gakiza mwami, aho kugira ngo atumbere inzira y'umusaraba ugasanga mwami agenda afise uburyarya muri we. Uburyarya ndasabye ngo uyu muzi w'uburyarya uranduke, maze mwami ahubwo abe umukristo w'ukuri, abe imbere umukozi w'Imana, abe imbere wo gusengera abandi, aca atangura kuba umukozi wawe by'ukuri mwami Yesu Kristo. Ndamusengeye mwami data wa twese Mana isumba byose,
ndasengeye umuntu mwami Yesu Kristo yakumva kumbwa n'amadini, amadini yaramunyoshe, aho kugira ngo yumve ubutumwa bwiza aca yibaza ngo none banakabo ngo barya bobo mbega ngo iwacu ko atari ko bimeze, ngo iwacu ntibakizwa gutya. Mwami, hari abantu benshi bari mu madini, amadini yarabayobeje, barazimiye mwami, bakurikiye amangetengete y'abantu, bakurikiye inyigisho z'abantu. Ubakangure, bakanguke, bongere gukangukira ku butumwa bwiza nk'uko Pawulo yakangutse. Pawulo amaze kumva umwami Yesu amwerekeye mu nzira ije Damasiko, yarasabye, yarasemera avuga ati urindega mwami, aramugira ngo ni jewe uri kurahiga. Yesu aramubwira ati ni jewe uri kurahiga, maze uramubaza ati umpigira iki Sawuli? Jambo ry'Imana rivuga ngo ntawe utera imigere ku mihunda. Mwami, ndasengeye abantu bakumbwe bazimijwe n'amadini, wongere kubaha guhumuka, humuka, ayo maso nahumuke Yesu Kristo, nk'uko wakoze kuri wa muntu yarahumye amaso, maze uvurunga utuvu, maze ucirako amate, maze ubwira uyu muntu ati humuka, maze wa muntu agenda kwiyoga mu ruzi Silowamu, maze yongera kuhumuka. Ndamusengeye, ndasabiye impumyi, abagwaye amaso ubahumure, abagwaye, abafise amaso atabona neza ubahe kubona, ubahe gukanura. Benshi barakeneye gusoma, barakeneye gukanura, kandi barakeneye kuronka ibyanditswe mu mitima yabo buri munsi ko bukeye ko bwije. Yesu, izina ryawe rihabwe icubahiro mu bantu benshi batandukanye. Ndasengeye imitwaro inyuranye, mwami w'icubahiro, wongere kugendagendera barozwe n'uburozi bw'abisi bw'abadayimoni. Ndabisohoje, ndabifashe mpiri. Wa muntu warozwe uyu munsi ndabwiye ngo bohoka, bohoka, ubwo burozi ntaho basha budifise muri wewe, kuko Yesu yakugiriye neza, kuko Yesu yavuze ngo muzogicisha ntaco kizobagira. Mw'izina rya Yesu ndasohoje ubwo burozi, mw'izina rya Yesu busohoke, maze uzohagarara ushinga intahe wemanga uvuga yuko Yesu ariwe mukiza kandi ariwe muganga. Haleluya. Mwami Yesu, gendagendera uyu muntu afise ubwoba bwo kwibaza ati korona niyamfata bizogenda gute. Mwami Yesu, ndamusengeye kugira ngo umuhe kwambara inkofero y'agakiza ku mutwe mw'izina rya Yesu Kristo. Ambara ubushobozi, ambara inkofero y'agakiza, maze wambara icuma c'ukwizera gikingira igikiriza mw'izina rya Yesu. Ukenyeze ukuri mu rukenyerero mw'izina rya Yesu Kristo, maze ukovye mu gusenga, usenge ibihe byose, ukomeze kwaturira Imana imitwaro yawe yose utanyegeje, udacije ku ruhande mw'izina rya Yesu. Mwami w'icubahiro, ndasengeye umuntu kugira ngo umuhe kugira umutwaro, kugira mwami ishaka ry'ubutumwa bwiza, akomeze kubwira abaremwe, abwira abandi, asemerere, avuga ubutumwa bwiza, abwira abantu yuko Yesu akiza, kandi ko Yesu ari umuganga ndetse ko ari umuvuzi. Haleluya. Urakoze Mana Yesu Kristo. Ndasengeye mwami Yesu Kristo babandi banyarucari, bantaho nikora mwami, bariko barahiga ico batunga bikananirana, bahiga ico babeshaho bikananirana. Mwami Yesu, ubagarukireko, ubagendere, ubabere byose, ubabere igisubizo, ubabere inyishu mw'izina rya Yesu. Yesu, genderera aba bantu, ubahe mwami ico batunga nico bafasha mu buzima bwabo mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu. Ewe Data, ndasengeye mwami abakristo bose kugira ngo bakanguruke, bongere kubona no kumva no gutahura, kuko ijwi ry'Imana ririko riravuga. Yesu ariko arasemerera, ahamagara abantu ngo baze kuri we kugira ngo abaruhure. Urakoze mwami wacu, urakoze Yesu, urakoze Mana igororoka. Turasengeye ingo, turasengeye abubatse, bakomeze mwami Yesu kubaka no kunagura no kuvugurura ingo zabo, maze baba akarorero keza. Ndasengeye abakristo muri groupe b'amaso, bige kubaka urugo, bubaka urugo, kandi mwami bakemure ibibazo byose byo mu rugo babikemure. Bonye mwami Yesu Kristo kuba nk'abisi, ariko babe abakristo bashitse, bihanganira ibigeragezo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa uwihanganira umugerageza, kuko niyamara kurama azohabwa igitsibo cy'ubugingo, ico Imana yasezeraniye abayikunda. Nico gituma rero mwami ndasengeye aba bantu, ndasengeye umukenyezi, umuhe kugaba, umuhe kuba maso. Ndamusengeye, ndamusabira yuko yo kwihanganira ibigeragezo, yihanganira amagorwa nk'uko nawe Yesu we yarinze, nawe yihangane. Ndazi ko bitoroshe, ari mu bihe bidasanzwe. Ndamusengeye mwami Yesu Kristo, Yesu wanje, yo mwami, yo Data uja wera,
mukenyezi wongere gufata ku mutima maze ubwira Imana uti mwami Yesu nyongera imbaraga, nyongera inkomezi, nyongera ububasha. Urabona uko bimeze, umutwaro wanje umaze igihe kininiya, ndagusavye mwami Yesu yungirira ikigongwe. Ewe data wongere kuza gutabara muri urugo rwanje. Ewe mukenyezi fata ku mutima wongere gusenga wambaza Imana yacu irumva. Yesu yaravuze ati muhore musenga mu gihe gikwiye no mu kidakwiye, ati hari umunsi bizoshika maze Imana ize gutabara. Yesu yaciye umugani ku mucamanza agabitanya, yaravuze ngo none ko mucamanza yahavuye agakemura ikibazo, mbega data wo mwijuru ntazotinda akumva gusenga kwawe? Nuko rero musenge ibihe byose. Mukenyezi senga, abakenyezi musenge, abakenyezi mwambara inkomezi, abakenyezi mwambara ububasha. Murazi ko Yesu arabakunda. Abakenyezi nibo batangiye gutwara ubutumwa bwiza ko Yesu yazutse, nico gituma Yesu arabakunda. Mariya niwe yasize amavuta umwami Yesu ku birenge. Yewe mukenyezi uragomba gufata umwanya wo gukora adoration, gufata ibihe byo guhimbaza Imana. Genda wiyugarane mu cumba uririmbe, utangore gutazira, utangore gushima Imana. Genda mu cumba wiyugarane, wongere kuvuga amashimwe, wongere gushima Imana. Mukenyezi Yesu aragukunda, mukenyezi Yesu aragukunda. Bakenyezi Yesu arabakunda. Mwihanganiye byinshi, mwaririnze, mwarakomeje, mwararamirije, mwarabandanije. N'igihe ciza cyuko mwitegura kuzogororerwa. Utanga ibihembo ari hafi kuza kugira ngo agororere abantu bose bihanganye. Ni wihangane gushita kugupfa. Yesu Kristo yiteguye kuguha igitsibo cy'ubugingo. Haleluya. Urakoze Mana, ndagushimiye mwami ku bantu bose bihanganye mwami Yesu. Ndasengeye umukristo wese ari hose akomeze kwihangana, udehe kwihangana, udehe kuramiriza, udehe kwambara inkomezi, udehe gushishikara kuramiriza. Ndasengeye mwami y'umugabo, uyu mugabo mwami Yesu muhe kwihangana, ashishikara aramirize, kubera yuko mwami umuntu amaze guhuma amaso ntibabigikunze, amaze kuzimira ubwenge ntibabigikunze. Ndamusengeye asenge cyane, aje ku mavi atakambira Imana mwami kugira ngo databuja abone uburyo bwo gutunganya ibibazo byiwe biri mu rugo. Yesu urakoze. Ndasengeye abavuga ubutumwa bwo kubwira abantu kwihana badacishije ku ruhande, maze babwira abantu kwihana no gukizwa no kwezwa. Yobu yasenze avuga ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzofusubira mu nda y'isi ataco nambaye. Yabona ko ivyo byose ari ubusa. Mwami by'isi naho umuntu yotunga indege agatunga imiduga, byose azobisiga mu isi, ku munsi azogenda ntazogaruka kuraba. Ndasabye mwami kugira ngo udehe kwitwararika iby'ubwami bw'Imana no kugororoka, nayo ibisigaye tuzobyongerwa mwami. Ndasengeye umukristo abanze yitwararika iby'ubwami bw'Imana. Wewe muntu ukeneye kubona Imana, nubanze witwararika ijuru. Wewe muntu ukeneye guhabwa ubutunzi, nubanze witwararika ijuru. Iby'isi ntibigutwara umutima, iby'isi ntibikunyohe. Hariho igihe kimwe Yesu azoza kuganza isi, maze isi yose izocika ubwami bwiwe. Nawe Yesu arakugomba kugira ngo wongere kuba mu bwami bwiwe. Mu izina rya Yesu ndasengera abo bantu bose mwami, ubahe kwitwararika iby'ubwami bw'Imana ndetse no kugororoka, ibisigaye bazobyongezwa. Ndagushimiye yuko uwo ari we wese yamaze guhabwa ibisubizo. Muntu ufise imitwaro itandukanye, wakire kubohoka. Bohoka mu izina rya Yesu, bohoka urakize, ibyawe urabisubijwe. We wabuze, we wanyazwe, urasubijwe ibyawe. Ingabire zari zarafuriwe zirafuruwe, kuko wabanje kwitwararika iby'ubwami bw'Imana. Ibisigaye umwami Yesu ariko arabikongereza. Yesu urakoze, nuhabwe icubahiro Mesiya. Ndagukengurukiye mwami, Mana y'ubushobozi bwinshi, Mana y'ububasha, uvyagiye ku ntebe y'imbabazi. Uriho, uruwera, uragororotse. Niwe wumva imitwaro, niwe wakira imitwaro yose. Ndakuzaniye mwami imitwaro ya bene data, ndakuzaniye imitwaro y'ubwoko bwawe, ndakuzaniye imitwaro y'abasabyi bawe Yesu Kristo. Ndazi yuko mwami imitwaro y'abene data urayizi, urayibona mwami Yesu, ukuntu baruhijwe n'ukuntu bababajwe n'ukuntu bifuza kubohoka. Ndababohoje mu izina rya Yesu Kristo. Ndasabye mpwemu yera bongere kubona ubushobozi bwa mpwemu yera, bongere kubona ibitangaza bikoreka iwabo mu mazi wabo, mu mihani wabo, mu ngo zabo. Bagenderegwe mwami Yesu, bagenderere maze bazabona ibitangaza bikoretse.
ndasengeye ujya mwana mwami Yesu Kristo hajya ahantu yagize ikibazo mu rubavu mwami ugasanga mwami kubera yuko yagize agisida kidasanzwe agakubitwa n'abagizi ba nabi mwami Yesu akandorekeraho ubwohohe bwo kumugara bwo kubabara bwo kugira ubumuga ndamusengeye hajya ahantu kugira ngo hakire mu izina rya Yesu ndakoze hajya ahantu ku rubavu gendera hajya ahantu mwami shira ikiganza hajya ahantu mwami vuga ijambo gusa mwami utabare mwami Yesu aba mwami ababyeyi biwe bakeneye yuko babona yuko ujya mwana akize ndasabye mwami hajya ahantu wongere kuhasiga amavuta yerayo mu izina rya Yesu maze wongere gukira bongere kubona gukira bongere kumva ubushobozi buza maze ibitangaza byabo bikoreke mwami w'icubahiro ndasengeye mwami urya muryango mwami bafise abana bakubagana ndasengeye ujya mwene data mwami barya abana biwe mwami bongere data buja wera kuba umuryango w'abakristo ndabasengeye ndasabye itaragira umuriro ngire kuza muri urya muryango ndasengeye ijya famiye ndasengeye ijya muryango mwami abo wa murwanizi yarahagurutse kugira ngo aze kubagendagendera abateza ibyaha n'ibyago abateza ateza ubugugu abateza kuzimira bakayoberwa ntibatumbera inzira ndabasengeye ndasengeye ijya famiye bongere kubona Yesu mu mazi wabo ndasabye mwami bongere kugendererwa umuco wawe wongere kumurika guhereye isaha gendera rujya rugo mu izina rya Yesu tuma abakozi b'Imana bagende kubagendera bababwira ubutumwa bwiza maze bihane bakizwe bezwe batunganywe maze Yesu bazabone ubugingo budashira yegome Yesu urakoze kubikoze mwami Yesu gendera hajya ahantu urya mugabo mwami umugendere abana biwe ubagendere aba mwami data bizana ikibazo mu muryango bigatuma imiryango mwami igira ingorane Yesu ndahagaritse ibitero by'abadayimoni ndahagaritse ibitero by'abarozi mu izina rya Yesu ndashinze akarimbi k'umusaraba oturudo tutaramezo mu izina rya Yesu ifamiye yose ndasengeye ujya mukozi wawe ndasengeye umama wiwe umukenyezi wiwe ndasengeye abana babo ndasengeye n'abajya babanyi ndasengeye n'ujya muryango w'abajya bene wabo barya bose aba mwami ngene bariko baragendererwa n'imyuka mibi ndahagaritse ibitero byose mu izina rya Yesu ongera gusuka umuhagiro umaraso ya Yesu Kristo ngire kumeza gihwaje ahantu baze babona imihezagiro bongere kubona ibitangaza by'ururuka mu izina rya Yesu ubagendere mu ijoro baryamye babone bumve kubaho kw'Imana bumve ibitangaza by'Imana bagendere mwami rujya rugo ruburugo rw'abakozi b'Imana bakunogera kandi bagutazira baguhimbaze Yesu Kristo urakoze haleluya nushimwe Mana nushimwe Yesu bahikuyana no gukizwa bajya abantu bahikuyana no gukizwa urya muryango bahikuyana no gukizwa bongere guharanira ijuru bongere kugwanira igitsibo cy'ubugingo Yesu Kristo ubagenderere mu izina rya Yesu ndagushimiye kujya mwana mukijije urakoze haleluya urakoze mwami ubushobozi buraje imbabazi ziraje agakiza karaje haraje kubohoka no gukira ujya muntu arakize bajya abantu barakijijwe barejejwe barongeye kwihana barumvise umuhamagaro Yesu Kristo urakoze mwami ndabigushimiye Yesu kora igitangaza mwami maze bajya abantu bazuke nk'ubuzuzi bavuye mu bapfuye maze bongere gukizwa bongere kwihana bongere gusenga bongere kurokoka bongere gutozwa indero nziza ya Kristo y'abana b'Imana maze bongere kuzara ubwami bwo mu ijuru bahe kuja gusenga bahe kuja mu biterane bahe kuja mu masengesho mbere mwami mbere babi imbere mu bandi batangure gukora ibitangaza abaririmbyi baririmbe abasenga basenge abihana bihane abakizwa bakizwe abezwa bezwe abatunganywe batunganywe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti Yesu urakoze gendera kujya musozi wose mwami rungika mwami ubushobozi kurya musozi wose rungika abakozi bawe kurya musozi wose kora operation habe operation idasanzwe mu izina rya Yesu gendera ababanyi n'ababanyi wongere kumva ijwi ry'Imana bongere kubona ibitangaza by'Imana Yesu ubagenderere babona ibitangaza by'Imana bongere gukizwa no kwezwa no gutunganywa yemwe abubatsi ngo Yesu aripfuza ko mwubaka Kristo kandi mukaramiriza mugakora ibikorwa byose mu Mana Yesu urakoze mwami ndagushimiye ntuhabwe icubahiro mwami w'abami ndasengera abakozi b'Imana boye gusubira inyuma bagwishijwe n'ubukene ahubwo bahe kuramiriza mwami babone yuko iby'isi byose ari ubusa ndazi ko bitoroshe mu buzima ndasengera abakozi b'Imana
bihanganira ubukene, bihangane imitwaro, bakomeze bikorera umusaraba. Umwe wese yikorera umusaraba wagukurikire mwami. Databuja wera, turagusaba kugira ngo tube hafi, ukomeze kuduha kwezwa no kuvugutirwa no kuramiriza. Mwami, ndasengeye abantu bari mu byumba by'amasengesho, ubahe gusenga. Mwami, ndasengeye umuntu yahora asenga n'ubu yongere asubira asenge. Abaja mu byumba by'amasengesho bakomeze babasenge. Ndasengeye abantu bari mu mitwaro yo gusenga, mwami, bari mu masengesho yo kwisonzesha, ndabasengeye, ndabasabira gusenga n'inkomezi, gusenga n'umwete. Mwami, iki gihe n'igihe cyo gusenga. Mwami, ndasengeye abantu bakirifise imitwaro yo gusenga, abantu bumva bafise umutima wo gusenga, bakomeze basenge kandi basenge badahumeka, basenge ibihe byose. Mwami, ndasabye nk'emu yarayururukira abantu, maze Yesu imisore n'inkumi bongere kuvugishwa nawe, abatama n'abatamakazi bongere kurota iby'inzozi, bongere kurota ibyo beretswe, bongere kuvugishwa, bongere kwerekwa, bongere guhishurirwa amabanga y'ijuru. Mwami, ndasabye unagure mu mitima, unagure mu ishengero, mu izina rya Yesu. Kora ku mitima y'aba bantu, bongere kubwirwa haba no mu nzozi. Yesu Kristo, bongere kubwirwa, bumva inzozi. Yesu, babwirwa yuko bagomba kwihana. Mwami Yesu, ikicaha kiranduranwe n'imizi. Ndaranduye ibi byaha byose, ndaranduye imitego yose, ndaranduye ibitsiburira byose n'ibitsitaza byose bive mu nzira, mu izina rya Yesu. Mwami, ndakubuje amaraso ya Yesu Kristo akubure muri gurupe b'amaso, kubura. Mwami Yesu, ndasengera abantu bose bakubura ibyaha byose, babirandure, babitekure mu izina rya Yesu. Wewe waruhijwe n'ibyaha, wongera kubita, genda ku musaraba, genda upfukame Karuvari Gorogota. Yesu niwe mukiza, Yesu niwe atabara, Yesu niwe arokora, Yesu niwe ahembura, Yesu niwe azura abapfuye, yazuye Lazaro amaze iminsi ine mu mva. Yesu arashoboye, arafise ububasha bwose. Nawe aragukiza, wowe urwaye, ntucike intege, ntiwihebure, nturanduke umutima. Yesu ari kumwe nawe, Yesu aragukunda. Jambo ry'Imana ravuga ngo mpamagara nanje ndakwitaho nkwereke ibyikinza n'ibikomeye n'ibihambaye. Nuko rero nawe wambaza Imana, uzobona ibikomeye n'ibihambaye muri Kristo Yesu. Haleluya, haleluya. Nuko rero Yesu urakoze, ndabigushimiye Mana, uragororotse Mana, nuhabwe icubahiro, nushimagizwa, nushigwe hejuru Mesiya. Urakoze kibirengeye ca byose, ndavyambaje shima nkenguruka mu izina ry'uwatwitangiye Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Amen.